Diniteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuguha yambu we munywanyi ukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri ngwe dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politiki haba mu nkino haba mu ndero haba mu iperereza haba mu gateka kazi na muntu mu makungu mu kibano ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya nino ndabahe kaze rero mu bawanyi duhorana amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza 5 kuri 5 ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye Riniteka n'umunezero ntangere by'usubira kuguha yambu umunywanyi wa Isange TV. Reka rero subire ndabahe kaze mwe banywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza 5 ku kandi kuri nomboresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV mbonesha kuri imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza kandi biba bigezweko. Reka mbanza ndakwibutse uco fyonda sabone ndetse na partage mu yewo utarafyonda ko kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri ngo rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho. Reka rero mbonere ko ndaguhekaze ndetse nanakwibutsa zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu yo muri iki gitondo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 30 ntwarane mu 2025 ari buze gushimikiraho. Mu mugambwe CNDD FDD ishavurira niga bombori yongeye kwaduka aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everest Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo basubiriye kunyonorana mu minsi iheze twabashikirije ukungene umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo yari yajanwe mu bitaro kwivurizayo ngaho i Dubai aho nyene byavugwaga ko yoba yari yahawe ishano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everest Ndayishimiye. Ejo bundi naho rero byarasubiriye kwaduka mu mugambwe CNDD FDD aho rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everest Ndayishimiye yavugaga ko ngatazokwihangana ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ngo yobandanya amurongorana umugambwe CNDD FDD na cyane rero Everest Ndayishimiye yaratewe ubwoba n'amatora yimirije yo mu mwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu aho rero Everest Ndayishimiye yarafise ubwoba avuga ko kuva umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo ngo akiri muzima ngo ntibizomukundira kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibi rero Everest Ndayishimiye abivuga bivanye no kungene abanyamugambwe CNDD FDD cyangwa se abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD bifuza cyane ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ari we Reveriyano Ndikuriyo yoba ari we ngazorongora igihugu cy'u Burundi na cyane aho bashinga intahe bavuga ko Everest Ndayishimiye ngo atakintu na kimwe yoba yarigeze aramarira abanyagihugu b'u Burundi mu kiringo c'imyaka itari mikeyi amaze arongora abanyagihugu b'u Burundi. Everest Ndayishimiye rero byaravuzwe cyane ko yoba ari we yari yarahaye ishano umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD binavuga ko rero ngo yashaka ko ngo atazobandanya mu kurongora uyu mugambwe gusa ryari ishavu ntangere ku banyamugambwe cyangwa se kubagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD kuko bari bashavuye bakama badonda urutoke Everest Ndayishimiye ko ngo ari we yoba yaragize uruhara rukomeye ngo mu kuba ubuzima bwa Reveriyano Ndikuriyo bubandanya bumera nabi. Everest Ndayishimiye rero nawe bivuga ko yari yamye ari mu gacerere yaranze gutangaza ibijanye n'ubugwayi bwa Reveriyano Ndikuriyo uko ngo yoba ari we yarafise uruhara mu bugwayi bwe ntangire. Reveriyano Ndikuriyo rero agishika mu gihugu ciwe cy'u Burundi nta kintu namba yiyeza aratangaza ku bugwayi bwibonetse n'uwo yaramuhaye ishano gusa ivyo byose twari twarabibabariye ntabwo turi bubigaruke ko cyane ahubwo amakuru yihuta cyane tugire tubashikirize muri iki gitondo kwigenekerezo rya 30 ntwarane mu 2025 umakuru azindutse aravugwa ngaha mu Burundi na cyane mu mugambwe CNDD FDD nuko Nyaniteka Reveriyano Ndikuriyo avuye mu gacerere aciye avuga ico azokorera uwari wahirahiye ngo kumuha ishano avuze ko rero azomucisha umutwe kubivanye no kungene ngo yagira nawe amuvutse amagara kuri ubu rero ibara ibisaka vyimbwa birahiye ibara risubiriye kugwa mu mugambwe CNDD FDD birashoboka ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Everest Ndayishimiye bishobora ko ahava acibwa umutwe nkuko amatwi adusumira abandanya abidushikiriza.
Muyandi makuru kandi tubandanije mu ntara ya muri komine Nyanza mu makuru yaraje arahavugwa kuri wa 29 ntwarane 2025 mu ntara ya Burunga abagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD batunganyije ibirori byo gukomeza umwe no kugaragaza inguvu z'umugambwe muri komine Nyanza. Ivyo birori rero byari byatewe iteka no munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo ari kumwe ndetse n'umutambukanyi wiwe muri izi ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye. Ibi birori rero byatangujwe n'urugendo rurerure rw'abagumya banga isinzi bagana ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri mu gisagara ca Nyanza. Mwijambo yashikirije nyene iteka Reverien Ndikuriyo yibukije abagumya banga ko CNDD-FDD atari umugambwe nk'iyindi yose kuko wubakiye ku butwari no kwitanga kwa bene Burundi. Yatanze ubuzima bwabo ngo batanze ubuzima bwabo kugira ngo Burundi busubirane iteka abarundi bose batunganirwe. Yagarutse kandi ku kamaro ko gutsimbataza ubumwe asaba abagumya banga umugambwe CNDD-FDD kwamirira kure ngo uwo wese yoza ashaka gucanishamwo abarundi. Yibukije kandi ko abagumya banga ko bahamagarirwa gukomeza umugambwe mu bice bitandukanye mu gihe turi mu mwaka witiriwe umunyamwete. Munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yongeye gutera kamo ashimitse ko ngo bo kwijukira ibikorwa by'iterambere bagwiza umwimbu ngo bashore umusesekara mu makungu ngo gutyo rero igihugu ngo kizoshike kwikukira ngo bwite mu vy'ubutunzi. Mu gihe igihugu c'u Burundi cimirije amatora nyene iteka Reverien Ndikuriyo yasabye abagumya banga kwitegurira amatora batekanye ngo kandi ntihagire ikibasamaza ngo canke ngo bacike ivutu. Yibukije ko CNDD-FDD ari umugambwe wizewe ngo urangore neza abarundi bose ko ari ico gituma ngo abagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD bategerezwa kubana neza n'abanywanyi b'iyindi migambwe ngo bakagaragaza ko ari koko ngo bakomoka ku mugambwe muvyeyi. Nyene iteka Reverien Ndikuriyo yatanze rero yasozereje ijambo yiwe yibutsa ibyitonderwa bikurikira: gushira Imana imbere, guteramira amahoro n'umutekano, kubungabunga ubumwe, kutadohoka ku karangamutima ndetse ngo kuguma ku kivi. Yipfurije kandi abagumya banga bose imigisha n'imihezagiro. Muyandi makuru kandi tuyabandanije n'ubundi biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ngo bidakwiye gusa ko ngo bavura imitima ngo gusa ahubwo ngo bakwiye kuvura n'imibiri kuko ushonje ngo naho worara uravuza induru adashobora kumva. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba rero ahamagarira abarongoye amashengero n'abakristo babo ngo kwitaho ibikorwa vy'iterambere. Agira ati ntibikwiye gusa ko muvura imitima, mukwiye kuvura n'imibiri kuko ngo uwushonje naho worara uravuga ntabwo ashobora kumva, none ngo muzokwigisha abatabumva. Nico gituma rero ngo mutegerezwa no kurondera ibibabumba mu mibiri yabo. Ishengero ryose ngo rifise urwaruka, rirafise kandi imihari yose ngo nibe imihari yo kugwiza umwimbu, abarimyi bose ngo babe akarorero. Ibi rero bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 29 ntwarane 2025 mu birori vyo kwimika no gushikiriza umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera aheruka gutorwa ndetse ngo abe musenyeri w'ishengero Methodiste ini mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yahamagariye kandi abari muri ivyo birori ndetse n'iyo shengero ngo bakorera mu gisata c'ubutungane ngo kuba
akarorero keza mu gutunganiriza abenegihugu muri ico gisata. Ngo avuga ko uyu munsi kirimwo imyidogo myinshi y'abenegihugu. Ibi kandi biruko mu gihe rero n'ubundi amatora yimirije ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero abenegihugu b'u Burundi basabwa kwitonda ndetse no kubana neza n'abandi banywanyi b'iyindi migambwe badasangiye umugambwe. Ibi rero bikaba ari bimwe bihanze u Burundi, kuko bamwe mu batavuganwe n'umugambwe CNDD-FDD babandanya bidoga ko umugambwe CNDD-FDD ubabangamira cane ngo ndetse ukanababoreza igufwa. Reka rero dusozereye amakuru yacu ngaha muri ico gitondo kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 30 ntwarane 2025. Reka dusozereye amakuru yacu ngaha muri ico gitondo, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe ko.